hashinisha apa yuko woba uri umuririmbyi n'igikindi ukora sanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi nkaba niga mu mwaka wa kabiri mu gisata kijanye n'amategeko. Okay. Hashinisha ubona ko kuririmba no kuba uri umunyeshuri birakorohereza? Ntivyoroshe na gato, ariko iyo umuntu ariko akora ivyo akunda aravyitangira. Bazi kwiga aho nyene muri kaminuza y'u Burundi biragoye, ariko nyene rimwe na rimwe kubera no kuririmba sanzwe ndabikunda, rimwe ndafata umwanya nkavuga ati ntegerezwa gukora kimwe niyemeje kugira ngo umenye ndyohera abakunzi banje. Hashinisha kugira ngo utangwe kuririmba byakujyamo gute, watanguye gute? Kugira ntangure kuririmba jewe ubwa mbere kwanza nkitangura sinzi yuko nabibandara kubera nagiye muri studio ndakora indirimbo yanje ya mbere. Indirimbo yanje nayikoze nko gushimira abavyeyi kuko abavyeyi banje n'abantu bankunda cyane, ndavuga ati reka nkore nk'agasiripize kugira ndayibifurize. Sinzi ko no kubandana nobandanije, ariko guhera ico gihe abantu barambwira ati courage urashoboye cyambira ngaho ngumana abantu. None watanguye gutyo nyene nta n'umuririmbyi ubutse umuririmbyi yarandyohera w'umurundi cyangwa umundikazi ubutse je ngomba kumera nkawe shaka nangure kuririmba nawe nzomera nkawe? Okay, ndakunda cyane Queen ndamukunda cyane. Niwe yatumye utanga kuririmba? Ego, kandi binagenze neza vuba hari indirimbo turiko turategura tuzokorana vuba. Wow. Hashinisha vuba ego narabonye kuri YouTube hariho indirimbo uheruka gusohora, nimba ntihenze iyo ndirimbo yitwa urugo ruhire. Kubera iki wasohoye iyo ndirimbo? Fise grand frère yagize mariage, umva nayimuririmbiye kuri mariage yiwe. Niwe wahise ndamwifuriza urugo ruhire. Hashinisha tubwire rero mu muziki w'Uburundi, mu muziki akamaro k'umuziki. Okay, ngerageje kuvuga umuziki akamaro kawo nko ku bantu dusanzwe tuwukora, nta bintu by'amasese menshi usanga duse mu mutwe, turi abantu nyene bari open ukuntu. Cyane cyane icyo ndawukundira cyane, biratuma niyo noba ngize nk'akabazo kanaka nkaririmba ndumva yuko muri jewe nduhutse mbere. Urumva rero kuba uririmba wewe, hariho benshi bavuga bati kuririmba n'umwuga, twabiguze umwuga, ariko wowe uririmba kugira ngo ufise stress bihere just akwinjoyinga gusa, wumve gusa kunezera kuririmba. Oya, si icyo gusa no kuba nogira business gusa nuko bikifatiriye cyane kubera iby'ishuri. Iby'ishuri biragoye, sishobora cyane kwinjira muri music kubera sinobishobora ari ibindi dre gusa maze meze ku ishuri, hama music nzoyinjiramo neza mpejeje kwiga. Uravye umuziki ndundi ukaca ukompara n'umuziki w'ahandi w'ibihugu bibanye, ubona umuziki ndundi woba ubuziki? Okay, twe icyo mbona tuba tubuze hagati yacu abaririmbyi kwanza ntidushigikirana. Simbona yuko hari urukundo ko nakashobora gusohora indirimbo ugasanga sindamusapotinze, sinjya kuri channel ya YouTube kugira ngo ndabe ibikorwa byiwe, ugasanga yaguhaye link ugasanga hariho n'abatazuguru, ugasanga nyine sinzi. Icyo mbona nuko tugerageza gukundana tugafashanya muri bike tuba dushoboye, kuko abaririmbyi b'abarundi barashoboye cyane. Mu ndirimbo zose ufise zose n'amaudio canke hamwe zibona? Mfise amaudio 18 n'amavideo 2 gusa. Hashinisha kugira ngo ushobore gusohora indirimbo biragutwara uburyo ukoresha ukura he kandi usanzwe umunyeshuri? Okay, ubu nsanzwe ndi muri management ya Kim France Records, niho nsanzwe nkorera. Umva ikintu cy'uburyo novuga yuko bakimfashije, ndagenda nkakora ntabwo ndiha amafaranga. Urimba kwa gusa no kuvuga ko indirimbo zabisohoka ku buntu? Ego, ndi muri management yabo. None indirimbo wisohoye wewe ikumarira iki? Wisohoye ugira kunguka kahe? Okay, iyo ndayisohoye rimwe na rimwe hari igihe dutegura ama-concert cyangwa ugasanga bantumiye nk'ahantu, umva ngaho ndashobora kubona makeya nkangahe? Ni makeya nyine gusa. Ariko Hashinisha turakunze kubona ko ama-concert aba mu Burundi akomakomeye, wowe ntukunda kubonekamo, ni kubera iki? Icyo navuga nuko ngira nuko ntaramenyekana cyane ubwira nanjye bashobore kuza barantumira. Abuzi kugira ngo umenyekane?
Okay, urazi ibintu byose bisaba uburyo. Umva rero mu gihe uburyo kandi wamaze kuvuga ko indirimbo zawe zose zisohoka kwa gusa ego zisohoka kwa gusa ariko gutegura concert ni ikintu bisaba uburyo bwinshi. Sindageraho bashobora nka management yanjye ishobora kuvuga ati reka tumutegurire concert ari wenyine. Nico gituma mvuga ati ntiharageraho menyekana cyane gusa ndizera ko ari bukebuke. wowe wikrasa hehe ko hari abaririmbyi bagitangura bariho bageze hagati canke bageze ku rwego rwo hejuru wowe wikrasije hehe? Sinabwiye ko gitangura kuko numva na umuziki ndawumazemo igihe kitari gito. Bavuga yuko nkiri hagati na hagati kuko nta hanini ndagira aho nifuza gushika naho ndagira. Noneho usaba iki abantu bategura amakoncert akomakomeye ubasaba iki nawe uzi ko watanguye kuva kera umaze igihe mu muziki ubasaba iki kugira nawe ushobore kuba woja mu makoncert akomakomeye akunda kubera ngaha mu Burundi? Icyo nabasaba ni uko boza baratwibuka natwe rimwe rimwe canke kenshi bibaye kenshi bumva vyoba ari ibintu biryoshe cyane yuko boza baratwibuka natwe turahari kandi turashobora. Canke nimwe mufisemo uruhara kugira ngo ntibabamenye ntimwivuga bimeze gute? Okay, jewe mbona uko nagerageza kugira ibikorwa byanje aho bishoboka. Sinzi ingorane yoba ihari ariko icyo nobasaba gusa nuko boza baragerageza uza baribuka n'abarinzi batoba. Hashimisho ushobora kuduha akapera k'indirimbo yawe indirimbo iyo ari yo yose ushaka yiwawe? Okay, nta kibazo. Yari yo yose uyumvire yikujemo hafi. Niguruye kubwawe kuva uyu munsi my love kumwekeranya ukundi ibyo byongya ndakwihaye bwite ubu ngukunda ni jewe fata ukuboko nkomeze numbe kure ukunde mu rukundo dukomeze ndakurahiye uri number one. Wow, Hashimisho sakuje gatoyi sinzi umuntu yambuye ko wamye muri studio. Ego nari muri studio gusa nari kugira gukoresha beat kugira vuba nzoje nyine muri studio kwa registre. Ugomba gusohora indirimbo nshasha? Ego ngomba gusohora indirimbo nshasha. Ikurikirana niyihe umubwire urugo ruhire? Ego. Okay, Hashimisho gira rero akajambo ubwiye abafanzi bawe team Hashimisho bariko baragukurikira.